uhorana umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Kuri uyo munsi ngo yunamura amaso, Yesu abona abashira imperezwa zabo mu ishinguriro ry'amaturo barabatunzi. Abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramwo udusenge tubiri. Arababwira ati, nukuri ndababariye, ujya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose. Kuko abandi bose bashizemwo umusesekara, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, yatanze ibyo mutunze byose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere muri iyi minsi tugenda dusozera umwaka wa liturujia, twita kandi umwaka wa Eklezia, wama usozerwa n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami, ukongera kandi ugatangurwa n'umunsi w'Imana wa mbere w'ubushikiro, kuvuga ku munsi w'Imana uza tuzoba twinjiye mu mwaka mushasha wa liturujia, umwaka twita B. Turiko turasozera umwaka witwa A. Ibyo bintu sinzi ko muhora mubikurikirana, muhora numva nabiyitango nabavu, baramenyesha Imana kuri Radio Maria batabimenye. Hari ibintu butegezwa kumenya by'iwanyu. Mukungene duhimbaza Imana birafise ingene biringanijwe neza, bipanze neza, biryoshe gose, kumva ko harimwo umuco mutima mweranda abandanya ha Eklezia kamenya ingene ihimbaza neza ubucuti buri hagati yayo n'Imana, ikabisangira n'abana bayo. Iyo tuko turavuga Eklezia, hari igihe abantu badashoka neza bumva neza ivyo ari byo. Havuze Eklezia bacitangura kubona musenyeri, tangura kubona abapatiri, nimwigere mubona mwebwe nyene ko muri Eklezia. Eklezia ni twebwe twese, mugabo bamwe n'abandi bose mu ngabirano Imana yabahaye, aho Imana yabateretse. Turikoro tugenda twumva ibisomwa bidufasha gusozera umwaka wa Eklezia, kuko birimwo gahe n'umuco udufasha kugaruka tugategera ibintu bijanye n'umusozo w'ubuzima. Bidufasha kumva yuko ubuzima bwacu subugarukira hano ku isi. Ari uburyoshe canke ari n'ububabaje, burafise ahantu buzobandaniriza, yuko mbere ibintu bimwe bimwe bisenyuka bikabisa ibindi, ari kimenyetso cyuko ibintu vyose hazoza igihe bigahera, tukinjira mu bidapfa, mu bitaba bigisenyuka, bimwe twita mwijuru. Mugabe imbere yuko dushikayo, turacakeneye kandi kubandanya twibuka yuko dusangira vyose n'Imana. Mbere Imana ikaheza ikagaruka, ikagomba kuduha umugisha mu kungene dutanga tukitanga. Hari abantu batanga batitanze. Burumvise ingene Yesu akengurukiye cyane uyu mupfakazi w'umurushwa atanze udusenge tubiri, hambavu y'abantu batanze ibimiliyoni byinshi. Atari ukumenga akengera ibimiliyoni byinshi, uravye utwo tusenge tubiri atanze, ubwo yavagira ati Yezu vraiment ntabiharura zikugira, ntawo mugira ministre de finance canke ngo mugire umuzezwa bigega by'inzu, yo hava sanga ibintu byose yarabiparanganije. Nta mategeko ya comptabilité ashizemwo ibintu vya economy bihanitse. Mugabo ico ngaha anyi Yezu agomba kutubwira, na cyane cyane imbere y'Imana, mwumve neza, kandi ico kintu Imana yamiri kwirakidutumirira, kudaheza ibintu kubirabira inyuma, kuko ibintu vy'ukuri biri imbere. Yezu akarabana cyane cyane uwo mutima w'uyu mupfakazi w'umurushwa utanze. N'utanze vyinshi arashobora gusanga yahimbaye Imana, mugabo biva mu mutima umeze ute.
bivuye mu mutima umeze ute, ushaka iki. Burya hariho umuntu aguha akaguha agomba kukuboha kugira ngo ucike umuntu ari nk'akantu imbere yiwe aza arategeka agaca gukoresha ibyo ashaka. Muze muravyibanga, niko turashobora kuba turi mu bukene mugabo umuntu aguhaye agukengereye kugira ngo akugumize mu gakengegwe, uyi imbere y'Imana wenyene ariko arasesagura. Ariko umuntu aguhaye n'urukundo n'akanyamuneza kumwe Paulo abivuga nk'iyora yandikiye abanyekorenti ngo Imana ngo ikunda abatangana kamwemwe, akabigira koko yumva ko ari cyubahira haye Imana, ko ariko arafasha uwo wundi ataco yirengeje, kumufasha kumva ko Imana iri kumwe nawe, kumubera ikimenyetso cy'uko Imana itamuhevye, itamukengereye, itamukuye kw'iminwe, ahubwo ibandanye mwibuka imuciye ko. Uyo rero Imana iramuraba ikavuga iti wewe vy'ukuri sugutanga gusa, urazwi imbere yanje, urazwi kuko urazi kuringaniza neza ingabirano naguhaye, ukamenya kuzisangira neza n'abandi. Si ico gusa, Yesu arakengurukira uyu murushwa w'umupfakazi ngo kuko yitanze, nukuvuga ashizemo urukundo rwiwe rwose. Yesu ntiyagombye guhagarara ku bintu vy'ibiharuro, yagombye guhagarana cyane cyane sur la qualité du cœur qui donne, la qualité du cœur qui donne. Nico gituma naho mpora mwumva Radio Maria ibayeho kubw'intererano z'abantu, umpamagaye ugashaka kumpa ibifaranga bingana gute, mbona umenga no kugira ngo umbohe ucunkoresha ibyo, cyane cyane nk'abanyapolitike barabikunda. Tingo ndaguhe ucungirira propaganda, ucunkorera ikiganiro, umvuge neza, uncapure neza, eje amatora ageze nzoce ndonka amajwi menshi. Canke n'abandi bose bagomba gutoka kugira bati ho hatokeshejwe na Radio Maria, ucumenga ni juru ryose ryamwemeje, muratora uriya muntu arakundana na Radio Maria. Ukumva uti ibiharuro si bimwe by'Imana, cyo kugira ngo Imana ni nahazwe, ahubwo ni ushaka ko ni nahazwe, nukuhagabira nundi wese igihe cyose agize icakoze. Cyo gituma twatubagera yuko ni intererano utanze wumve ko ari gisabisho cyawe, ko ari ubucuti bwawe n'Imana. Ntuhaye umwibutsa Imana kuko mukundana muri abagenzi, mufasha ubutumwa, murango nufasha ubutumwa. N'abafasha ubutumwa twabahindurira izina, sabafasha sugufasha oya, gufasha umenga no ni ikintu ufashije kiri inyuma yawe, n'umuhamagaro wawe. Ni batisimu yawe, ni wewe n'Imana yawe, kandi urahafise ikibanza, ni ivy'iwawe musangiye n'Imana. Si ibintu umenga ugiye kuba ati mbe nofasha, si kibazo cyo gufasha. Mbega ngo nyicarika mu kibanza canje mu mugambi w'Imana, ngo nyereka aho Imana yashatse, kuko n'Imana yahagushatse. Nico gituma ucusigara unabikora wumva uti ndaza aho bishingiye. Nibishingiye kubera yuko umwibutsa Imana yabibonye kandi yampezagiye, yabishimye, masore yampezagiye, karita yaryohewe yanditse, canke wundi wese president wa Radio Maria araza si ivyo, canke ugasanga uje naho usanga tutanakumvise, tutanagutahuye, ukagira uti hari wundi ndabishikiriza. Duga n'ibintu vyawe ngaho kugira vyinjire mwiteka ry'umukama, n'ivyari bito bica bicika igitangaza c'Imana, bica bizana namwe umugisha, kuko Imana ibona iti byagizwe ku bwanje hamwe nanje muri jewe. Rijya jambo muraryumvise, turaturivuga ngaha tukarivuga twiruka, kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, bikubwiye iki gapati, bikuruka ijiki rien, gira bihere imisi here hama dusubire mu byo twarimo. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, ubuzima bwacu bwose kubwiwe, n'amashikanwa yacu kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene. Ico gihe ibiharuro vy'Imana bica bitangura gukora nk'ibi twumvise bya Yesu, agashima.
abantu tuguma mu biharuro by'abantu tawumva ngo radio Mariya ngo yamiri kwirasega ntisega ahubwo iguhaye akaryo kugira ngo uje mu kibanza cawe. Kumirirwa murasegesha radio Mariya nutahura je mu biharuro vya Yezu, je mu biharuro by'ubwami bw'Imana ahubwo iguhaye akaryo kugira ngo nawe winjire ufate ikibanza cawe mu mugambi mwiza uraba abantu bose bumva ko bakunda Imana, umugambi wuko abandi bamenya Imana, abandi bakunda Imana, abandi bugururirwa ibigega vy'ivyiza vy'Imana. Natangaye ingene Yezu abona ubukene bw'uyu mupfakazi w'umurushwa, sinyabuza abantu bari kumufata kwishati kwiri kutaciye umubuza uti genda utwikore kurakenye, aho gacubwira abo batunzi bati ni mumwongerereze kubera ikeza atabigize. Igisomwe ndagishikiye na manibuka umuntu w'umutamakazi ngira ngo yoba yarapfuye sindamuherutse. Igihe cyose dutanguye Mariato yari umuntu ashera hajya aho muri centre ville, kazubona je ku kibando rimwe yaratanguye yazazanye ibihumbi 10, gakabera azazanye ibihumbi 30, gatazazanye ibihumbi 50, sinuba ko atageze ku bihumbi 100. Abana ni none nyoko wewe ko tukuzi iki ayo mafaranga yakurahe? Ati pati aya mafaranga ni Bikira Mariya andungikira kuko mbamvuye muhera namusavye nti urandungikira abandi abagiza bamfashe nanje kubaho. Ampaye 100 ndakoresha 70 30 nkabika gutyo haciye igihe hashira abadandaza bakamvunjira bakampa inoti zikuze, suko nari mfise inoti zikuze uko nurumuhinga. Rimwe ngiyumvira nti none nk'ubu ubwo tweho nitwo batudoboje kwakira amahera y'umworo nk'uko vrema. Iki gisoma gica kinca mu bwenge, reka kwinjira kwidumba nk'isazi mwisosi y'ibintu by'umuntu n'Imana yiwe. Yezu kubirika ataci yabyidumbamo ahubwo agakenguruka. Nivyo ahubwo wo mufasha ukundi mugabo ntiwinjire muri ico kintu ariko araserura, mureka giserure uko Imana imuha kuciyumvamo, kuko hari mwikiyago ciwe n'Imana. Ahubwo ni bagomba kumugirira ibindi, mugirira ibindi ku ruhande inyuma, mugabo ahubahirize kuko hajya ikintu cyose gitanzwe kiba gifise umutima wacu. Cyo gituma mubona muri radio Mariya muduhaye interano yo kugira uti ni mugura imodoka, intuca tuyihindura ngo cyo tugenda kuba tutegerezwa kubaha ico kintu uwo mutima wawe, kuko hari mwikiyago cawe n'Imana, hari ikindi kintu Imana ishaka kuburyo naho twobihindura ari nk'ibintu bikomeye waravyanditse kandi ukabishimangira ko tugira tutibanze tubwire. Muri uyu mwanya tubona umenga ikihuta cari kubona twohindura, agize ati nego cyane, aho umuntu agaca bikora ico twita mu gifaransa le respect de l'intention du donateur, kubahiriza ikintu kiri mu mutima w'uwundi. Ico kintu kirahambaye gose. Tugarutse kuri iki gisomwa ca mbere, harimo inyigisho nyinshi zodufasha gose na cyane cyane mugabo inyigisho yo kumenya no gusaba kuzirikana ingene twoziga mu kwemera n'igihe tuba turi mu ruhamo mu gipagani kidukikuje cinshi. Aba Daniyeli ni nko mwaka w'170 Yezu mbere yuko yezaza hano ku isi bari batwawe kw'imbohe. Iyo bari batwawe korera imbohe babara abantu bamerewe nabi, nta jambo bafise, nta mwidegembyo, nta na kimwe. Mugabo mukumva igene agerageza akabijamwo mu migenderanire y'ubaraba, akamusaba akubahuka, akatura icipfuzo ciza afise asangiye n'Imana mu kwemera kwiwe kugira ngo arondere kuziga mu kwemera kwiwe. Ubwo muri ibi bihe vya none turitwararika kuziga mu kwemera kwacu, hafa kuzi ibintu bihindagurika tugaca tuva gukurikira uko. Ubwo none ubwo mu gukurikira uko nta kintu bitituye mu bucuti bwacu n'Imana. Mwibuke jo twarabizirikanye Bikira Mariya hikibeho
yaratubwiye ijambo rikomeye turashaka kubivuga kubera yuko biramaze kwemezwa na Eklezia. Hari ijambo rikomeye yavuze ry'ubuhanuzi agira ati ukwemera n'ubuhakanyi ngo bizoza mu buryo buhinyitse. Muri uko kuntu usanga abantu batagitinyuka guharanira mu rukundo no mu kuri ukuzigama ibibagize comme identité y'ubuzima bwabo. Tuhagabire rero. Ariko kandi biratangaje ingene Imana irekura abantu bayo kugira ngo bagende gushika hariya nyene ku mugwa mukuru w'igipagani. Imana ikarekura abantu bayo bagashika hariya ibwami kwa Nabukodonozoro, kuko Nabukodonozoro nawe nyene Imana iramukunda. Hari ikintu Imana ishaka kumuhishurira, kumwimenyeshamwo iciye muri abo bantu batwawe kw'imbohe. Tugire Kristo. Uraraba neza, Imana irashobora kukwiyereka muri uriya wita ngo numuboyi, numuyaya. Irashobora kukubwira ikintu gikomeye. Bigatangara ingene Imana iri muri abo bantu umenga nimbohe naco bimariye ariko iri muri bo, kandi izo muhishuka izo mwereka ibintu bikomeye cyane. So kugira ngo muce mugenda gucika abantu bapfukamira we ya mugabo, kugira ngo umuntu yitonda akamenya kumviriza neza ahari ingingo y'Imana, gusaba ubwitonzi bwa discernement. Harimo n'izindi nyigisho twakuramwo cyane cyane zuko kungene natwe Imana irashobora kureka tukaba ahantu dukikujwe. Benshi muca mutangura kurira ngo ibitero mugabo ntubone ingene Imana muri ibyo bitero igomba kwimenyekanisha muri bo, bigaca bigushira mu bwoba gusumbya uko wumva uti aha hantu Imana irahampaye mission, ndategerezwa kuyitakambira ngo imfashe sindayimara amazi, ndayishingira intaye, ndayituma imenyekana ikundwa. Ikindi naco abantu naho ari abantu b'imbohe n'abantu mwumvise barobanuwe neza, abantu b'incabwenge, abantu bakerebutse. Uyu mwami nawe nyene n'umuntu azi neza ingene ashobora kubaka ubwami bwiwe bugakomera neza. Ikintu gikomeye neza ni ikintu cubakiwe ku bwenge bufashe kandi bwiza buringanije neza. Abakuru mutwara muvyumve neza, reka kwikikuza gusa abantu b'abamirita, abantu b'abapasione gusa, atakintu c'ubwenge n'ubuhinga gishinga ibintu birama barimwo. Bashinga ibindi bashoboye kugira ngo bashobore gukorera ineza rusangi waragijwe. Kuko turavyumva tugasubira inyuma kubera yuko tutamenya gushingira ibintu ku bintu bizirikanywe neza, byizwe birimwo ubwenge n'ubuhinga Imana yatungishije abantu. Mbere ugashobora no gusanga ababifise kuko bumva umenga bari ahantu batagukiwe, bakabitwara ahandi bumva ko bagukiwe. Abandi baza kubasoma bakabarondera ino bakabatwara ahandi, ugasanga ntubatuma bashobora gukorera ingingo nziza ituma ineza rusangi, ituma abantu bose aho tumbereye bahumeka neza. Mumbabare si politique ni jambo ry'Imana, ivuye mu jambo ry'Imana. Hacavuga ati uratangiye kutwinjira mu bintu oya, kuko naje birandaba ngiye gusuma ikintu aho ngura 2020 ngasangize ku 2060 ca ntangura kwibaza iyo bizanana, sivyo? None ugira ngo ngiye kugura gakate ko kurya ugira mbwira Yezu ngo shira ngaho kuri altare. Hariho ubwenge n'ubuhinga bwo gushobora kuringaniza ibintu
kira noneho uyu mwami we wagize amahigwe aronse n'abantu bari mu mutima w'Imana bazomugirira ibyiza byinshi mu bwami bwiwe, gusa hazogera igihe agombe kubategeka mu muzirikane no mu mutima wabo ngo basinge ibimana byiwe, bice bitangura kugorana. Abantu b'Imana ntibariho kugira ngo baburabuze, ahubwo bariho kugira ngo bunganire, ariko bakunganira mu kubahirizwa mu cy'Imana nabo ibasaba, kuko babigira ku izina ry'Umukama kandi no kugukiro bw'abandi bose. Turi kumwe? Si gusa mu baringaniza iby'intwaro hejuru, no mu bintu turinganiza mu buzima bwacu tugire Kristo. Bari abagenzi wikikuje b'influence ubuzima bwawe, bari mwikintu kigufasha kubaka ubuzima bwawe kikarama. Hari umuntu ubona yuko afise ibyifuzo byo gutera imbere, mugasanga yikikuje abantu bamusubiza inyuma mu iterambere. Abantu atakindi bazi guhezagira no guhadikiriza atari icupa, atari ibintu gusa byo kuryoherwa, ngo bamuhigamwe ikintu gikosora kikaringaniza ikagorora kigashikana ahantu heza ukabibura. Mutanguye kuvuga ibintu nk'ivyo aca asinzira canke akaruha mu mutwe. Ntumwanka mugabo uragira uti sinokureka ngo ugire influence untwara umwanya munini w'ubuzima bwanje. Ugasanga wikikuje abantu baguma bagusukamwo ideologie y'amoko y'ubwicani de la négativité, atazi kumva ikiri muri we ciza ngo agishigikire, akibera akaryo kugushobora gutera imbere no gutera intambwe. Ayo majambo y'Imana ashika ngaho, umwami akamenya kwikikuza abantu nahari aba esclave batwaye kw'imbohe, mugabo nati baraciye ubwenge, barimwe ubukerebutsi. Ugira ngo yanze kuraba ati ndabira abantu tuva mu bwoko bumwe, ndabira abantu tuvyumva kumwe bukwi na bukwi, banzu ndabira abantu bakerebutse. Banzu ndabira abantu, kuko iyo hageze ku bintu batanga bigirira akamaro bose. Ushobora kuzana abo musangiye amaraso, musangiye ibi na biriya, mugabo gasanga nibo basubije inyuma ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abandi bose. Bashire mu kibanza cyabo, umwe wese mu kibanza cy'ivyo ashoboye. Vuga ko ari ubusa, mugabo hari ibyo bashoboye bindi, gushobora gusobanura neza ibishobora kutugirira akamaro. Dusaba Umukama kugira ngo iyo turiko turasoma amajambo y'Imana nkaya dushobore kuyamurikisha neza, dufashe kumurika mu buzima bwacu. Ejo bundi ndibuka n'ubundi byageze gushika no ngamiyo gatemoyaje gatera agomba gusozererako, turiko turarokrita abakozi. Hanyuma ugaca usanga hariho nk'abamaze iminsi ngaha bakora ubutumwa, mbere bakaza kubidoga ko bati bazana abandi bantu bashasha. Sindi ntabasha. Ikibazo nikiri ngaho bwa mbere, ubwo uyu muntu akenewe muri ibi, iyi profile urayifise mbere yuko hajamwe amasantima. Iyi profile urayifise, okay, zana mu bandi rero ngukora ikibazo mu bandi. Suko horo ubona unsimbana kwa jera tugasangira agacupa ko ariho ndoca nagushiramo ngaha, arafise indinganizo yaho, kuko ugiye wavusanga uvyononye. Hano ushobora kuza nkubwira none wewe naho dupfana ikintu, ibi bintu wo bishobora ko dupfana ikintu gusa. Ingukora ikibazo kazubona nk'umuntu ntazi no gutera ngo aramutse Maria, mugabo azi ko aje gusaba akazi muri Radio Maria, gasanga je yambaye umusenyero ngano umusaraba ngano wa musenyeri. Ibibazo by'Imana baca babinshinga bati pati batubarize. Kibazo gisanzwe, tera mwaramutse Maria, agahekenye indimi ururimi rugakwa gucika. Mugabo yaje yambaye umusaraba muremure, yibaza ati baraza gukangwa n'umusaca, agira ati n'uyo ni wo muvyeyi yatowe. Oya, gira discernement nziza y'umuntu by'ukuri akwiranye n'ico kibanza, ashobora gutuma ibintu bidugana benshi.
ico kintu dusubire tukigaruke ko cy'ukwama twibuka ineza rusangi, ntituyiguze twa tuntu twacu tw'umwumwe kwiwe, kuko iyo niyo twese duhagaze ko idupfanye na twa tuntu twawe twiwawe kwiwawe turapfa tukagiramo. Mugabo ariyo dukoreye ubwa mbere utuntu tw'umwumwe kwiwe usanga natwo twadugiyemwo. Tugire Kristo.